Mutama, écoute, umeze neza. Bien bien. Umutama nawe yitwa Joseph. Il est là-dedans. Et c'est lui, le compositeur de la chanson Rufuku. Et aussi Philippe. Au Burundi, on l'appelle Filippo. C'est lui, compositeur de la chanson Kera nahora nzi wanyu wambona ugatwenga twenga. Yakoze akaririmbo kitwa Rufuku. Comme vous les voyez, applaudissez pour le bel ce soir. Wapige makofi mengi sana. Ayo mashina kuiye kubatama baka humurika haba. Akomena mashi merci. Mumezeleza mwese. Mwese ni sawa. Mwese ni sawa. Yes. Attends, je vous fais la présentation de Sylvestre. Sylvestre. Urashobora kubaramutsa ni sawa. Baramutse kuri iyo mikoro yawe babwira ati uno munsi rero twiteguye ducumitemo umuziki wa sawa sawa, sibyo gasiri? Baramutse. C'est Sylvestre qui va faire salutations justement dans quelques secondes seulement. 2 secondes ça suffit. Ouais. Merci beaucoup, je suis très enchanté pour cette journée de la musique. Parce que tout le monde est quand même là pour nous épauler. Nous avons commencé au cours des années 80. Maintenant, nous sommes toujours avec la jeunesse là pour vous enchanter, quoi. Ouais, c'est bon, Sylvestre, tu viens de passer combien des années? J'ai commencé, disons, les années 70. 70. La première chanson a été sortie au cours des années 83. 83. 83. Même dans une minute, ouais, ça a été bon, non? Applaudissez pour Sylvestre ce soir. Ouais, voilà, il y a aussi Joseph. Joseph, vous allez bien? Babara Mutsegatoya. Ego. Muraho mwese. Aha, abatama ba kera tugomba kuvuga ikirundi cya kera kuko natwe ikirundi turayikeneye. Yego. Ururimi rw'iwacu. Aho. Naho turi ku Bafaransa tuvuga iby'iwacu natwe. Yego. Kuko turirimba mu kirundi kugira ngo mumenye natwe ko dufite icyo turata mu yandi makungu. Yego me. Tujobwira abandi. None Joseph watanguye kuririmba ryari? Natanguye kuririmba 62. Il a commencé de faire la musique quand c'était en 62. Chaninjira mu mugwi w'abacuranzi bo muri Genesis Sport. Yego. Mu mirongo 77 mu kwezi kwa 12. Navutse mu mwaka w'igihumbi n'amajana 984. Yego. Natanguye kuvuza inanga mfise imyaka 12. À l'âge de 12 ans, c'est là où il a commencé de jouer l'inanga du Burundi. Oui. Merci beaucoup. Il y a aussi Anakle. Isawa. Vous allez bien? Isawa. Et Wigendanese. Baramousi. Je salue tout le monde. Et fais attention, je ne vous salue pas. Et mais Anakle, tu as commencé de chanter à quel âge? Bon, j'ai commencé à jouer de la musique à mon jeune âge, quand j'avais 10 ans comme ça. Tu avais 10 ans? Oui. C'est là où tu as commencé de chanter? Oui, parce que mon père était musicien, il jouait Doli Kembe. Il s'appelait comment? Baïté, c'est Cyprien. Cyprien? Oui. Ok, c'est bon, c'est bon. Maman, vous allez bien? Et toi, tu as commencé de chanter, c'était en quelle année? C'est en 1986. 86. La première chanson, c'était? C'était Rwanda. Oh là là. C'est bon, applaudissez pour le mec ce soir. Applaudissez. Bakomira Mashi, merci. Bakomira Mashi, Bakomira Mashi. Yes. Bienvenue, ça, ça, toi,
ngororoke bigoro 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 ngororoke Sebenye bagatora yiga na bagira ngo nisambe nabyumvise kubitira agati burya igihugu narinzi korora nayibasha ngo ndacana nayibasha icumi none ubayitinya mboka natsinda yamuka mu nyanja navuze neza amayi nkadendika ibikorwa byagenda ikagenda igororotse izindi mugongo izindi igategura amayo ikabyahigara bahageze mu magenge umugore umugenda umwa nari umunamba mu gihe canda bigira none itanzira akazina k'ubuhinzi rwogera gishanga ntabwo y'imirango yo kwagorora ikibondo imbere hari mu kwezi Nakumenya igora bigororoka mu gushoka inyarjana amakomo ukomineke zigashikura nishimye igashimika mu gushingura yashika mu muhoro izongoroka ashika mu bikingi bikayibanda ashika mu rugimbana n'ivazane mu kwisamaka maze umufasa nayize ati canira bigoro yatashye mu ayigoro none abana bagatamana n'ingongoro icyakoze cyo guhanza bigoro nanjye gaca nterera mu ibyo mvuga ndetse tirajya nawawe bigo kirezi kirezi abana kirezi tabito bikatumura n'umwori ikatumura n'umwori turi mu gahimbare kubera kirezi yavyaye kirezi cy'amazi abisabisha nyine umuvumbera ku muvumba ntugurwa ku muvumba
mu Burundi buruzuye nta iradiyo zose z'Uburundi uriko urazumviriza aho ugurira hose usanga abamizisiye ari aba mbere bariko batanga ubuki bw'amatwi hariho ubuki bw'amaso nkabwega mwatomboye kuko mwarose ibintu bibiri mwarose ubuki bw'amatwi mwarose n'ubuki bw'amaso uriko urarorera ukaryohereza amaso ukaryohereza n'amatwi hanyuma ugaha umutima nawe ukanezerwa jewe nakuze kera kuri Mwamuza twara tujya kumuvugiriza inanga agiye kuryama babyita mu Kirundi kwibogora ntushobora kuvuza inanga ubabaye mugabo ubabaye hagira umuntu akuririmbira ukumva mu matwi uraryohewe utatangura gusinzira buhoro buhoro ngo akazi kikoroshe akazi kikoroshe Ijoro n'umutaga
Gamacisha mu gatoya. Vive la musique.